ibikorwa vyihutirwa byo tugiye gukora nuko dufise ingorane dutegerezwa kuronderera umuti. Ingorane zo kuronderera umuti za mbere zozo ni ingorane zijanye n'uburyo. Nk'akarorero nobaha kugira ngo dutegure higanwa ryiza rya piste bidutwara hafi miliyoni 15. Kugira dutegure higanwa ryiza rya cross country bidutwara hafi miliyoni 13. Urumva rero yuko tutaronse ubwo buryo canke ngo leta idufate mu mugongo vyo tugora. Waserukiye ubushikiranganje bw'inkino yatubwiye yuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu afise programme yo kurondera mu ntara zose no mu makomine programme bita détection des talents. Twebwe twarayitanguye atawudufashe mu mugongo, ariko ubu twumvise iyo programme ari ya nyene cyubahiro. Dufise cizere yuko imyanya twahora turonka n'abanonotsi twahora turonka tuzoronka imyanya myiza, tukaronka n'abanonotsi benshi, kuko ubumenyi turabufise, ari naco gituma turonsa uburyo koronka abanonotsi benshi. Ivyo rero nizo ngorane dufise, hamwe izo ngorane zova mu nzira nibaza yuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu muri iyo programme azovuga ati bwa bundi sinihenze. Hanyuma ikindi nuko turiko turitegurira amahiganwa mu myaka iza. Umwimbu rero twaronse n'umwimbu mwiza cyane gose, kuko twararonse abanonotsi bashoboye kugira imyanya ya mbere ku isi. Nka Thierry kumwe nayo yaragize umwanya mwiza cyane ku metero 3,000, akaba ari nawo mwanya wa mbere ku isi. Bibaze rero umurundi ashoboye gutakana umwanya wa mbere ku isi mu metero 3,000 niteka kuri Federation Athletisme y'u Burundi, niteka no ku gihugu. Thierry nyene yarashoboye kugira umwanya mwiza cyane utari bwabeho mu gihugu, aho yamanuka munsi y'iminota 13 ku metero 5,000, akaba yabase record national yari ifiswe na Venus. Ariko harabaye n'imyanya myiza ibiri mu metero 10,000 yagizwe na Egide hamwe na Rodrigue, bagize imyanya myiza cyane. Abo akaba ari abana bakiri bato, biduha icizero yuko imbere ari heza muri atletisme. Aho mvuze ivyo sino kwibagira umwanya mwiza Francine yagize mu metero 3,000 mu mwaka, akaba ari no mwanya wa mbere muri uyu mwaka. Rero umwimbu ni mwiza cyane. Imbere naho hariho amahiganwa turiko turategura, hariho higanwa mpuzamakungu rya cross country rizobera muri Australie. Turafise n'ukuri icizere yuko abigeme tuzorungikayo barimo Francine, abasore tuzorinkaye barimo Rodrigue na Thierry, yuko batazotutetereza. Atletisme yo mu Burundi imaze gutakana ikibanza ca 5 mu isi par équipe y'abantu 4. Hama twibaza yuko umwaka ico kibanza dushobora kukigenda imbere tukaba aba gatatu canke aba kabiri. Hanyuma ibindi navyo hariho ihiganwa gimirije ya championnat du monde en salle. Ko muri yo championnat du monde en salle Gakeme Antoine yayironse mu kibanza ca kabiri, Francine akayironka mu kibanza ca mbere ari mu 2016 yorugane muri Etats-Unis. Muri iyo higanwa nyene turafise abanonotsi bashobora kuzozana ibibanza vyiza eka ndetse n'imidari. Hariho rero n'ihindiriganwa rikomeye rizoba ari ryo Jeux Africains nazo zizobera Accra muri Ghana. Aho naho nyene twibaza yuko abarundi batazosiba, kandi naho nyene twibaza yuko tuzazana imidari. Rero uretse uburyo buke, ubumenyi turabufise, hamwe twofatwa mu mugongo atletisme y'u Burundi mu myaka iri imbere yoba nka atletisme yo muri Kenya canke muri Ethiopia, canke tukabarusha, kuko ntaco baturusha atari uko badutanze gutangura gusa.